mva mu ntara ya Ruyigi iri komine ya Bwera zone Kayangozi umutumba wa Nkanda. Natangwe bya siporo kuva nkiri muto narishikwa rimenetse kuko nabaye n'abakuze twakina n'abakuze mu nkino zage z'abana nyene bavuye mu kwishure cyangwa mu toga ku mugoroba. Novuga yuko nabikora nko kwiryohera nabikora nko kwiryohera nuko novuga no kurenza iteka guserukira igihugu. Burya kuba userukira igihugu novuga yuko n'ingwano itoroshe. Ugiye guserukira igihugu wambaye idarapo y'Uburundi, abarundi bose bariko barakuraba, urumva biragusaba yuko uri kuri under pressure. Rero nibaza yuko kugira ushikire burya nta cizana no gukora ukagwana n'ibikomeye, hanyuma ukaba umuntu wishaka n'umwete, hanyuma ukirinda ico novuga gucomplaining ibintu, ukuvuga ati uko bigenda kose caba kigoye ikintu nteza kugicako. Afete nakubiye ko nabikora nk'ubikunze, mugabo nahavuye mbona ko biri nk'akazi. Ndibuka yuko umunsi ngenda guserukira Burundi muri Championnat d'Afrique yabereye Porto Novo, ngiye yuko ngiye kondera umwanya kuja muri Jeux Olympiques, hanyuma kare ko byagenze naho byanifise ubwoba, ngiye guhura n'abandi bavuye mu bihugu bitandukanye, abantu bambaye neza, natwe tukaba ntari nambaye neza. Iyo complex yarimo ariko mugana avuga nti canjanye guserukira Burundi. Ndibuka neza ico gihe nazanye umudare wa Championnat d'Afrique itariki twibuka inta yo kwikukira ku myaka 50. Ico gihe narumvise bije kumoze bitangaza kuko naciye ntangura kumva abantu batari banzi banyandikira bafesita. Ndibuka n'igihe n'umukuru yanyakira nagiye mubiriwe nambaye kamambiri, imva yo ntanamuravye mu maso, uravyumva. Urumva rero birasaba umwete cyane. Nuko ntibyari byoroshe. Bwa mbere nari menyere kwiruka demi-fond 800 metres, ariyo nazanye n'umudare wa mbere mu gisata c'abigeme muri Jeux Olympiques, médaille d'argent. Umunsi twarahuye n'ibibazo byinshi, navuga nk'ikibazo novuga yuko kuva nk'itangura carrière internationale nagenda ca mu bintu bigoye, ariko sinacitse intege, aribyo byampaye no gukomera. Burya maze kuva kuri longue demi-fond narahatse guheba, ndavuga nti nukuri ibi ntavyo noshobora, mugabo ndagira umutima menye, ndavuga nti kirazira gutsindwa utarakina. Ndavuga nti ngira ngirageze. Nukuri byansaba guhindura umubiri wose, byansaba guhindura uko niyumvira, ngene fungura, n'abagenda n'abahevye, kuburyo navuga nti kugira nabishike ko nanye menyeza muri gihugu ca Etazini, n'umukoshi nabwiye nti jewe ndavuye muri Etazini ngiye muri Kenya kugira ngo nze kwimenyereza ahantu hari longue de high altitude n'abandi batrete urangira mu bya longue distance. Maze ndagenda ndavuga nti biragoye kuko naratangwe ndagwara amaguru, nkarira nkihoza, nkavuga nti mugabo uko biri kose ndabona jewe ntigeza kugerageza, naho bitazokunda ariko nzovuga nti sinaneshejwe, nakoze. Mugabo Imana irabona yuko nasize umwete, biragenda neza. Ndatangura nakora ama competition, biragenda neza, ndafata umurongo longue distance. Ego mu buzima ntibyoroshe, jewe novuga yuko je défier la science, kuko n'ubu turahace bashiraho amategeko mashasha, amategeko tuvuga yuko arakarenganya kandi nakarenganya koko nta evidence. Mugabo n'ubu turacagwana, nk'ubu naho nyine baduhagaritse kugira imetero zose, novuga nka zose. Mugabo sincika intege, tuguma dufise icizere, we still fighting about it. Rero nibaza yuko ndizeye n'Imana turi kumwe izobikora, niyo yakoze bwa mbere. Nizeye yuko nzosubira guserukira igihugu n'umudare nkawuza. Ni ibintu bitangaje. Le sport c'est la santé.
ntushobora gukora siporo udafite amagara meza. Hanyuma ikindi cyamotivye je nagombye kwiga iby'ubuganga byanka kubera nkenye. Rero mugabo ndavuga nti nararondeye reka nze gukontribiwa iwacu ubijanye n'amagara y'abantu. Aho naciye mu laboratoire atandukanye, hanyuma bikagenda biranshafuza nkabona uburenganzira umuntu aba afise, ugasanga ntushoboye kubishikira, ugasanga uragiye gupimwa ntibaguhe n'amarezilita ntamenye ibyo ari byo, ariko ndavuga nti jewe sivyo nokora, je vais investir yo kuronka ivyuma vyiza de pointe, hanyuma nkontribiwe kurondera amarezita do karite, amarezita yizewe ashobora gufasha n'abaganga kuvura neza ababituye. Nakubwiye amagara y'abantu ni karahara mu bwanjye bacura. Ndazi yuko ngaho iwacu abantu bafise accessibility yo kwivuza canke yo kugurisha ama-examen si bose. Rero navuze ntekangire nterere mu bijanye no gupima ku buntu bijanye n'ama-hepatite virale B na C, meme twashyizemo na diabete. Rero kwari ugushigikira abadashoboye kuronka uburyo, ariko twakira bose, ariko urumva byose bija mu gushigikira no kwerekana ibiharuro mu bijanye n'iyo ngwara y'igituntu aho bigeze. Ni biri mu cifuzo. Aha niho natanguriye na hafi, hanyuma mugabo vuba nitwabandanya tugenda neza kuko partenaire bacu n'abaganga bandika ama-examen, hanyuma tukayabaha, tukashobora guha waje kutwitura mu mwanya unyarutse kugira ngo avugwe n'ingoga. Rero nitwatera imbere kuko i laboratoire ifise programme nini ya cane, buke tuzotera twagura. Urumva ntaco buza tutagenda iwacu, nabi iwacu ega nonga ntipimishiriza ay'Ubujumbura gusa, eka na mu gihugu cose. Jewe nibaza yuko ndi umwana yakuze adafinata, kuko jewe nakuze ndi umwe muhira, nakuranye na mama, mbona mama azinuka kuza kurima aronde tudufungura kugira tushobore kubaho. Rero James nakuze ndi umwana adafinata, n'ubu kabisa sifinata, ariko bikenewe ndashobora gufinata, muganga nkafinata mukuri. Yego. Ubwambere nk'ibitangura yarambwira ati ndi umusazi. Erega nagombye kubiheba kuko naho naca henshi barambwira ati cyangwa nawe n'umusazi, ku buryo ndiko ndiruka n'ico yacabinze nashobora guhagarara kugira ngo abantu ntibambone ko nabizicura byibaza. Ariko burya Imana yari kumwe nanje, kuko iyo mpano nari mfise ntavuye nayiserura iraboneka. Rero mama nawe nyene maze gushika kure akabona yuko yamambwira ati reka ibya siporo nzova kuza kwiga, nubwo no yaye nabikora ninyegeje, mugabo maze gutera imbere akabona yuko niko natera imbere havuye abiryohererwa, araryohewe cyane kandi nari ndaryohewe. Ico novuga ubu nibyo akazi ntagahari, ega burya akazi nkabuze no mu gihugu wacu gusa, ariko uri umujene ukirondeza. Je nagiye kumenya ko mfise impano cyane za atletisme, maze gukora ibintu byinshi, nagiye mu bya football, ndakina volleyball, ndakina basket, ndakina handball, abo mbere cyabona nabigisha aho naciye. Urumva rero no kujya umutima menyo, gucika intege byo ntibyovamo, kuko uteza kuvuga yuko uteza kurondera inyishu. Ufise impano no kuyikoresha kandi akemera akaruha, hanyuma akavuga ati duke mfise nito tutonshikana kure. Hanyuma osi kugira abagenzi beza, akabuka kirinda, kuko urashobora kuba ufise impano mugabo ugahura n'umugwi utariwo, ugasanga wazimiye inzira nziza yo guteza imbere muri kazoza. Rero abantu ntibocika intege, mbe ni heza. Turabona bashaka umujene ukavuga ati mbega ujya wewe uko byakunze byagenze gute, kumenya des histoires,
gusa tukirinda aussi kurabira ku bishobisho, kurabira ku byo umuntu agezeko utazi nyine aho yaciye, ahubwo vyiza dutangure kumenya ibyo yaciyemwo bibi vyiza, hanyuma aribyo vyiza aribyo biduha imbono y'aho dushaka gushika. Rero warize nukumenya ko biteza gukoresha umutwe nk'uwize nyene, hanyuma ukiro ukarondeza kimwe chance icyo kindi kirakunda, urashobora kugwa si bibi ukaherayo n'ibyo bibi, numva no kugwa uvyuka.